Ubuyobozi bw'ikigo cigisha imyuga Don Bosco mu Burundi bwaratunganije kuva kw'igenekerezo rya 27 ntwarante gushika kw'igenekerezo rya 28 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024 uruganda rwo kurabira hamwe ivyotuma igisata c'imyuga gitera imbere, aho kabaye kandi akaryo ko kwibutsa urwaruka n'abavyeyi akamaro k'amashuri y'imyuga. Urwo ruganda rwari rwitabiriwe ahanini n'abarabwa n'igisata c'imyuga. Kubwa Gaudence Bukondwe, umuhanuzi mu buyobozi bukuru bw'inyigisho z'ubuhinga n'imyuga, ngo kugira ngo amashure y'imyuga ahurumbirwe haracakenewe ivyokorwa harimwo ukugwiza ibikoresho mfashanyigisho. Ingorane ico gisata umengo ntikizwa n'abene gihugu, bazi amashure amwe yandasanzwe, amwe novuga enseignement général, mugabo muri ayo mashure y'imyuga ntayo bazi, ntibazi n'ibikoregwayo, barayumva gusa bagaca bibaza yuko ayo mashure n'abayazi ntibayazi uko bateza kuyamenya, ko bibaza ko ari amashure ajamwo abana bayobewe, eka babana novuga bafise ubujuju canke abana bantaho nikora. Hariho abajene benshi gose ngaha muri iki gihugu, kandi murabona ko ari igihugu nyene kigizwe ahanini n'urwaruka bakeneye kwiga iyo myuga, mugabo tukaguma tubona ca gisata c'imyuga kidahurumbirwa ku rugero rukwiriye. Kandi muzi yuko neza na neza amatongo yaraze mu Burundi, burya itongo dusigaranye n'imyuga, kuko nta mwana yize umwuga ashobora gushomera. Mbe ndaretse n'umwana, umuntu wese yize umwuga ntashobora kushomera, nta muntu yize umwuga ashobora kurara ubusa. Twasaba ko bodufasha gutorera inyishu, kuraba inyishu botora kugira ico gisata gishobore guhurumbirwa, kuko ntigihurumbiwe ku rugero rukwiye. Nayo Ingabire Frank Alex wo mw'ishirahamwe ry'urwaruka rw'abarundi rwashize imbere kwitunganiriza imigambi, avuga ko iyo urwaruka rwitunganirije imigambi bituma igitigiri c'abarondera akazi bigabanuka. Mu mico y'abarundi canke urwaruka rw'abarundi rufata umwuga nk'ikintu kigenewe abanyeshuri bayobewe canke bananiwe, umengo nibo bagenewe kuja mu mwuga, aroke umwuga ubunye turavye hari abantu benshi utungishije. Umwuga urakontribuye aussi muri lutte contre le chômage, aho urwaruka rushomereye rushobora kugabanuka iyo rwihangiye imirimo. Tugiye guhimiriza urwaruka, tugiye gukomeza guhimiriza urwaruka, kuko intambamyi imwe twabonye nuko urwaruka ari rukeya ruko rurihangira ruko ruraja mu myuga. Tugiye gukomeza guhimiriza urwaruka kuja mu myuga, kuko imyuga irabeshaho. Nahimana Jeanne Pumusene, umuyobozi w'ubuhinga kw'ishuri Don Bosco Bujumbura, aravuga icatumye batunganya urwo ruganda. Kumvo z'uko twebwe ibyo tubona naho tugeze, twe turabona ko urwaruka ruko rurasamara, abavyeyi babo barimwo barasamara, cyose ko dutunganya uruganda rwo kugira ngo duhe agaciro umwuga, twerekane ko umwuga uyu munsi ari wo uzofasha urwo rwaruka, ari wo uzofasha igihugu cacu, ari uzofasha kandi isi yose. Kuko urabona ubuhinga buriko burahinduka ku isi yose. Abantu bariko bariga ibiharuro ntitwanse ko bavyiga, bariko bariga igifaransa ntituvyanse, mugabo ico gifaransa kizoja he ubu? Ikintu no bamenyesha gusa nuko nta shure rihari ry'ubutegetsi, nta shure ryo kuba president rihari, nta shure ryo kuba ministre rihari. N'uwize akaba umuhinga, akaba umuengineer, akaba azi no kubaka, akaba azi ikintu cyari cyo cyose cy'ubuhinga arashobora kuba president. Aho rero abavyeyi bateza kumenya yuko amashuri afise agaciro, kandi ko ariyo uno munsi no kwita itongo ry'abana bageze mu rubigero n'abariko baravuka, kuko isi irikiraga. Tudakoze ngo tugire cyo no kwita dukoresha amaboko yacu turime tworore. Muri urwo ruganda hari hatumiwe kandi ibisata bifasha mu kuronderera ubuzi urwaruka, aha twovuga nka OBM na payeje, co kimwe n'ayandi mashirahamwe atanga imyimenyerezo y'ubuzi. Twaratumye ko kandi abaje badufasha gutanga amastage kugira ngo batubwire banatumenyeshe uno munsi abo bantu bifuza uko boba bameze. Nk'ubu ndagoye nk'akaruro nk'iyunguriro rya Brasserie rivuga riti dufise ivyuma bishasha, dufise amarobo, none umwana twebwe tuzosora yize mekanike azibazi iyo robo, bisha dusaba ko natwe turondera izo robo nk'uko babidutabye kugira ngo bazoduhera abana bacu akazi.
hagaca haza igaraje rivuga riti turakeneye abana bazoba bazi gukoresha bwa buhinga bwa none, cya cyuma bashira mu modoka kikabereka ingorane imodoka ifise bakagitorera umuti. Urumva aho ibyo byose duca tubishira mu ngiro, ariko tunagomba kumenyesha ko icyo cyuma twe turagifise, iyo scanner turayifise idetecta amapane, abana bo muri mekanike ntibidoga kandi barumva ko bamerewe neza. Muri paje tumutuma ko kugira ngo baba jene bacu bazoheza bakora imigambi yabo bayitware muri payeje babahereza udufaranga bakore. Nico gituma kare nakubwiye nti ndashima kubona umujene acafuye, sinagombye kuvuga ngo agenda asa nabi mwibarabara, oya ahubwo nshima kubona ariko arakora. Ni ukuvuga iki? Nka mekanike ariko arakora imodoka, nka muntu umengo aracafuye ndaryoherwa gusumba uwicaye kwirigara. Abitavye ico kiyago basaba ko leta yofasha hakaboneka ibikoresho bikenewe mu kwiga imyuga, hatibagiwe kandi gukarihiriza ubumenyi abigisha kugira ngo hazosohoke urwaruka rufise ubumenyi bukwiye.